Turabaramukije ni mu Kibano Media kandi turabahaye ikaze. Reka ducishemwo dutwenge gato. Habaye abagabo babiri, umwe yitwa Mariko uwundi yitwa Ndabizi. Abagabo babiri bari basanzwe ari abagwayi bo mu bitaro, bari basanzwe barwaye indwara zo mu mutwe, ico twokwita maladie mentale canke mental health mu Congereza. Bari basanzwe bibera ngaho nyene muri ivyo bitaro. Umunsi umwe niho abagabo babiri basohoka barava mu vyumba vyabo bariko baratembera mu bitaro. Baca babona piscine, ico twokwita swimming pool canke arya amazi umwana w'umuntu aba yarubatse yo kogeramo. Ubwo nyene bashitse kuri iyo piscine, Mariko umwe muri ba bagabo bagwaye mu mutwe aca yita muri iyo piscine, kandi iyo piscine yari nini gose. Ubwo Ndabizi atiyumviriye gose niho yacagwamo aca aramukuramo aramukiza. Iyo nkuru rero kiramenyekana mu bitaro byose, biramenyekana yuko hari abagwayi babiri, umwe yaguye mu mazi uwundi nawe aramukiza. Niho rero abadokiteri baca batangura kwiga ukuntu Ndabizi bomurekura bivanye nuko babona yuko akomeye, bavuga ati nta mugwayi yo kwiyumvira gukiza umuntu yitaye mu mazi. Baca batangura gutegura inkaratasi ziwe kugira bamurekure. Umunsi ugeze baca baragenda kumuvugisha nyabadokiteri. Baramubwira ati Ndabizi turagufitiye inkuru nzibiri. Ati tufitiye inkuru nziza, ati n'inkuru mbi. Ati inkuru nziza nuko twasanze wowe ukomeye, twasanze warakize ubwenge bwaragarutse. Ati bivanye nuko wakoze igikorwa cy'igitangaza cyo gukiza uwundi mugwayi yaragira yiyahure muri piscine ngako mu bitaro. Ati inkuru mbi nayo ati nuko umwe wakiza ari we Mariko twasanze yari yiyahuye, yari yimize n'umugozi mu cyumba ciwe. Niho rero Ndabizi acaduza ukuboko arabwira dogiteri ati oya, ati suko biri. Ati Mariko ati ni jewe namushize kumuzana mwakiriya cyumba, ati kubera yari yamaze gutoha gose mu mazi, ati nagombye yuko yomubuka. Abadokiteri baca mu gahundwe, ivyakurikiye muca mu bitahura. Murakoze cyane.